Ku kiraro ca Nyabusyo kigabura imitumba yatemwe na Gitwenzi yo mu makomine ya Bugenyuzi y'intara ya Karusi na Ruhororo y'intara ya Ngozi niho Kariniyamba Rushimana aramuswa intara ya Karusi yahereza Urumuri Epipode baranyikwa muramatari w'intara ya Ngozi. Uwo nawe yaciye aruhereza umutambukanyi wahoze arongoye Burundi Petero Nkurunziza. Uwo nawe akaba ari nawe yatanguje igikorwa c'urugendo rw'Urumuri rw'amahoro haheze imyaka 16. Abarongoye ibisata vy'ubuzi birangurirwa mu ntara ya Ngozi, bamwe mu barongoye amakomine, abarongoye amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike n'abenegihugu isinzi ba komine Ruhororo bari basidukanye n'iyonka kwakira urwo rumuri. Inyuma yaho Urumuri rw'amahoro rwamurikiye igikorwa co kugurura ishuri ry'ubuhinga ry'akarorero ryubatswe muri quartier Kinyami mu gisagara ca Ngozi. Iryo shuri ryubatswe ku nguvu z'abene gihugu na komine Ngozi kuva mu mwaka wa 2018. Ryatwaye amahera y'amarundi arenga gato imiliyaridi. Iryo rikaba ryuguruwe n'icegera c'umukuru w'igihugu Prosper Bazombanza. Inyuma yaho Urumuri rw'amahoro gwerekeje muri komine Gashikanwa ahuguruwe ibiro vya komine bigeretse rimwe. Ivyo navyo nyene vyuguruwe na Prosper Bazombanza, icegera c'umukuru w'igihugu. Aho ni naho yashikirije ijambo rijaye n'uwo munsi. Prosper Bazombanza mu ijambo ryiwe yatangaje ko muri kino kiringo c'Urumuri rw'amahoro leta y'u Burundi yahisemwo kuramira abene gihugu bafise ingorane zo kuvunika zikenerwa kugororwa. Ngicyo gisata ngororangingo ngo kigiye gushirwa mu bitaro vy'uburere vyose vy'u Burundi, kandi ngo kuva kwa 2022 gushika kwa 2026 Munyonyo abazivuza iyo ngwara muri ivyo bitaro ngo azoyivuza ku buntu. Mukamenya ko Urumuri rw'amahoro rwaciye rujana mu ntara ya Kirundo ariho ruraye.